nyakubahwa muserukira amadini yemewe n'amategeko mu Burundi, ba nyakubahwa muserukira amashirahamwe mpuzamakungu, ba nyakubahwa muserukira amashirahamwe yigenga asanzwe aterera mu gikorwa cyo gucandaga abana, ba nyakubahwa bamenyesha amakuru, bavyeyi namwe shengero mukoraniye ngaha, tugire amahoro, tugire ubumwe, tugire ibikorwa, amagara meza n'iterambere riramba. Nyiricubahiro utambukanye y'umukuru w'igihugu cacu, kuri uyu munsi ugutanguza isekeza ryo gukinga ingwara y'ubukangwe, n'iteka ntangere yo gufata ijambo ku izina ry'amashirahamwe mpuzamakungu yagize urunani umugambi wo kurandurana n'imizi burundu ingwara y'ubukangwe ku isi yose. Ayo nayo ni OMS, UNICEF, Rotary, Gavi, CDC, Fondation Gates na USAID. Munkundire banze ndabashikirize inamutso y'indongozi z'ayo mashirahamwe yantumye. Mwongere ndamenyeshe ko bakeza Burundi ku cemezo bwafashe cyo kurwanya ingwara zose dushobora kwirinda baciye mu njanjo. Kuba mwishikiye ngaha nyiricubahiro utambukanye umukuru w'igihugu n'ikimenyetso kigaragaza ingene mwebwe ubwanyu mwitayeho ineza y'abavyeyi n'ibibondo, tukaba tubakuriye ubwatsi. Mufashe yemwe mumpera amashyi mutambukanye w'umukuru w'igihugu. Mu bikorwa murangura turi vyabona vy'ingene murajwe ishinga nuko abavyeyi bitwararika gucandagisha ibibondo kugira ngo ntibasubire guhekurwa n'ingwara zishobora gukingwa hakoreshejwe injanjo. Nyiricubahiro utambukanye w'umukuru w'igihugu, banyakubahwa mwese mwitavye uru rubanza, nkuko twese tubizi ubukangwe n'ingwara yandukira cyane kandi umwana idahitanye imusigamwe ubumuga. Murazi kandi ko urucanjo ari rwo rwonyene ruyikinga. Ico gituma dutera kamo abavyeyi ngo bacandagishe abana babo kugira ngo twigize kure ingaruka mbi z'iyo ngwara y'ubukangwe. Izo nazo zikaba ari umutwaro ku bavyeyi, ku miryango no ku gihugu. Kuva mu mwaka w'igihumbi amajana icenda na mirongo umunani n'umunani hatangujwe urunani rwishinze ihangiro ryo kurandurana n'imizi ingwara y'ubukangwe. Twarateye intambwe ishimishije cyane. Ivyo navyo byavuye mu bikorwa byo gukwiragiza ikirangaminsi c'injanjo no mu gutunganya amasekeza yazo nguno munsi. Nico gituma yerera ry'imigera itera ingwara y'ubukangwe byagabanutse ku bice birenga 99 hafi ijana. Byavuye cyane ku rucanjo rw'amama ngurwo mwabonye bariko barakoresha igihe
nyakubahwa nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yatanguza isekeza ry'uno munsi. Ariko naho tuvuze ko twateye intambwe zigaragara mu kurwanya indwara y'ubukangwe, imigeri itera iyo ndwara ntirahera burundu muri Afurika. Nico gituma dutegerezwa kwama amaso mu gihugu cacu. Ubu nyuma y'imyaka 12 atamugero utera ubukangwe urangwa mu Burundi, twarinjiranywe uno mwaka nyene twarinjiranywe itariki 13 ukwezi kwa gatatu 2023 leta iheruka gutangaza icese bivuye ku bipimo umwana w'imyaka 4 yanduye iyo ndwara. Nico cyaduhagurukije uno munsi. Urubanza twatuzindukanye no gutanguza icese isekeza yo gucandaga abana bashika imiliyoni 2,700,000. Abo rero afise imyaka ni kuva ku kivuka gushika ku imyaka 9. Harimwo n'abaheruka kuronswa urwo rucanjo rw'agateganisho kugira ngo dukingire bose ico kiza c'ubukangwe. Ihangiro leta yihaye y'ugushikira umwana wese rirashigikiwe ataguhengeshanya n'amashirahamwe naserukiye muri uru rubanza. Amakungu arariswe nayo mashirahamwe yegeranije intererano y'umuriyoni n'ibihumbi 800 by'amadolari azofasha no mu kugwiza abakozi bama bagavye mu gucungera ko atambigera yibonekeza, hamwe no gucandaga abana mu ntara zose banatanguye uno munsi. Banyakubahwa bavyeyi, naho turiko turavuga cyane urucanjo, turatera kamo abavyeyi ngo biteho izindi ngingo ngirakamaro zikinga indwara, nko gukaraba n'amazi meza n'isabuni, kunywa amazi meza, ugufungura ivyo kurya vyahishinguwe neza aho bitandura imigera y'indwara. Izo ngingo zose zihuse akamaro k'isuku murazireresha abana kandi namwebwe muzigendere. Nyenicubahiro tamukanye w'umukuru w'igihugu cacu, banyakubahwa mwese mwitavye uru rubanza, kw'izina ry'amashirahamwe naserukiye mfashe aka kanya ngoshimire abakozi bo mu bisata by'amagara y'abantu, abagiye gutanga ijanjo, abaremesha kiyago kugugene bateguye irisekeza. Tukabasaba kubandanya bitanga cyane kugira ngo dushikire ihangiro igihugu cihaye yo gucandaga abana bose kuva ku kivuka gushika ku mwana w'imyaka 7 ku bice bishika canke birenga 95%. Igishasha rero kugira ngo ushobore gushikira iyo hangiro, bamye bavyibutsa ariko baratangaza ibikorwa mu birori, nuko abazocandaga abatanguye gucandaga bazoca inzu ku yindi. Indinganizo
igasigura ko ucandaga azosanga umwana kumuhana mu ntumbero yo kudasiga inyuma umwana n'umwe. Nico gituma dusavye abajejwe intwaro, abatowe mu nzego za komine no ku mitumba, abakora ubutumwa mu mashengero, amashirahamwe cyane cyane abakenyezi no guharuka, abakorerabushake, ko bofasha mu guhimiriza abavyeyi ngo bose iri sekeza ryo gukinga indwara y'ubukangwe baryitabe. Abandi dutera akamo abamenyesha amakuru, banyakubahwa bamenyesha amakuru, mwese murazi ko uruhara rwanyu mu gushikanijwe kure ari ntangere. Tubasavye intererano nk'uko mwamye mu guhimiriza abavyeyi ngo bitabe iri sekeza, mu kumenyesha ibikorwa ingene bitunganije.